Hari abapasiteri benshi usanga bagendera mu ngeso zitari nziza. Hano mu Burundi biriho, muri Tanzania. Wasanze ndi umwe mu bahe. Pasiteri twashaka uduhe umuco. Nagomba mvuge ngo byose n'ubugombe bw'Imana. Inzira ya mbere umuntu wese agomba kumenya. Bari Yesu ukurikiranye amateka yiwe, urashobora gusanga yari umunyamareba. Nongere nshimire iyi TV. Hari igihe uzofata akayira ngo ni kubera wabonye akora ibyo bitangaza ugasanga. Nimba yamusanze mu cumba nyene urumva yamusanze mu cumba. Ikindi naco abantu bagomba kumenya. Ndabaramukije cyane bakunzi ba Mijo Talent TV, mwiriwe canke se mwaramutse bivanye naho muherereye. Uyu munsi kuri mikoro ndagarutse ugira kandi ni Joseline Irankunda muri kumwe. Mijo Talent TV nkuko tuguma mu kazi tubashikiriza ibikorwa bitandukanye, tubashikiriza amakuru ava mu mihingo yose, mu bakinyi ba filme, mu baririmbyi, abaririmbyi ba gospel ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye, tugashika cyane no ku bikorwa by'ijambo ry'Imana. Uyu munsi turahantu twagendereye ku ishengero Joonim Church yo mu Rubirizi, tuhasanze umupasiteri. Reka tumuhe kaze kuri mikoro ya Mijo Talent TV. Pasiteri mwaramutse. Yego turashima Imana. Ko tubasanze ngaha mu gitondo muri mu maki? Twe misi yose tuba turi hano mu gatondo, turavyuka tugafata umwanya wo gusenga, dusengera ishengero, dusengera igihugu. Niyo mpamvu dutegerezwa kuba turi hano igihe cyose. Murakoze cyane pasiteri. Je nitwa Joseline Irankunda, nkaba ndumumenyesha makuru wa Mijo Talent TV. Mwashobora kwibwira abakunzi ba Mijo Talent TV bariko baradukurikirana namwe muri bande? Ni Revera Pasteur Nduwimana Egide, Umwungere wishengero nyene Joonim Church mu Burundi. Yes. Urakoze cyane pasiteri. Uyu munsi tugiriwe amahirwe kuri mikoro ya Mijo Talent TV kugendera iri shengero kandi tugasangaho n'umukozi w'Imana, tukaba tugiye kuyaga byinshi muri bimwe abantu benshi bakunda kwibaza ku bakozi b'Imana batandukanye. Pasiteri muradukundira kutwishura ku bibazo tuza kubabaza? Yego ndabyishure. Pasiteri, ko mbona ukiri muto, ufise imyaka ingahe? Ni igiki nyamukuru cyaguteye kuja muri iki gikorwa cy'ubupasiteri? Imana mu guhamagara umuntu ntiraba imyaka, yantoranije rero imbono kunyene wewe uri kurambona, ariko irambona mu bundi bukuru, ariko ndashaje. Imyaka mfise ni myinshi, iri muri 30 na irenga, sindayivuga yose ngo abantu bayimenye. Mbega kuri rino shengero ryanyu wowe uri umupasiteri umwe canke muri babiri batatu, muri bangahe? Turaba pasiteri babiri, hariho umwunganizi wanje amfasha ibikorwa. Ego. Ko tubona iri shengero ari rinini kandi ryubatse neza, eske ibi bintu byose byoba byavuye mu maboko yanyu canke byavuye mu bantu basengera ngaha? Iri shengero riva mu gihugu ca Korea, turafise ishengero rivyeyi muri Korea. Rero ryaragize ingufu kugira ngo ridufashe kugira ngo twubake ibi bintu hano. Biraboneka cyane. Aha turi bisigure ko ni wanyu, mwaraguze murubaka, ibi byose biri ngaha tubona ni iby'iwanyu? Ikintu cyose ubona ngaha ni iwacu, sico dukose, ni cacu. Ego. Pasiteri, Imana yarabateye iteka mugeze ku ntambwe ishimishije. Nagomba mbaze pasiteri, mbega ko abapasiteri ba kino gihe usanga hariho abantu benshi babibaza ko ibibazo byinshi, ugasanga abapasiteri barasigura neza ariko bagendera mu mico itari myiza. Mbe urubatse, ufite abagore bangahe? Je nubatse, mfise umugore umwe. Abana bangahe? Umwana n'umwe kandi aracari mutoya. Pasiteri ngo afise umugore umwe n'umwana umwe. Byoba byarigeze ukagira abagore babiri canke wagize umugore umwe aho umaze kubera umupasiteri? Jewe umugore namye nshaka yamye ari umwe kandi azoguma ari umwe nyene, nta wundi nkeneye. Hari abapasiteri benshi usanga bagendera mu ngeso zitari nziza, zidahesha Imana icubahiro, zidahesha icubahiro igikorwa cabo. Wowe uri umwe muri abo canke se nturi umwe muri abo? Wewe uravye ukuntu wansanze meze, wasanze ndi umwe mu bahe nka wewe?
je nagusanze utuje umeze neza ariko ndabye ingene usa nkaraba ingene ukiri muto. Kera abapasiteri baba ari abantu bakuze bafise imyaka myinshi ariko ubu dusigaye dusanga umwana w'imyaka 18 ari umupasiteri. Ibyo rero bikadutera impungenge tukabona ko umenga ijya myaka ntibimukwiriye kugira ngo abe umupasiteri, ariko sibyo mvuze nibyo mbona. Rero nshatse kukubaza ko mbona nawe ukiri muto, nibyo babishika ibyo ukorera mu ishengero, uvuye mu ishengero ugakora ibindi bitandukanye nibyo wakoreye mu ishengero? Je mvuye mu ishengero mba ngiye mu nzu kuryama, mvuye mu nzu kuryama mfashe urugendo. Ikindi naco kucerekeye imyaka coco ndakivuga ko kera bari abasaza nk'uko bivuga, ariko ubu turiko turakorera muri profesi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nzohagurutsa imisore n'inkumi, abatama n'abatamakazi barote, abo bakoreshwa ibitangaza. Rero turi muri iki gihe, niyo mpamvu ubona abantu benshi bari mu muhamagaro, usanga umwana ariko aravuga ubutumwa, usanga umuntu wese ariko aravuga ubutumwa bwiza. Ariko naho dutegerezwa kugaba, kuko muri ico gihe nyene Satani nawe acakoresha izindi nguvu kugira ngo agwane n'igihe nyene nk'uko igihe kigwana n'ikindi. Pasteur, hari ikindi kibazo ngomba kukubaza kijanye n'ico kintu uvuze ati umuhamagaro Imana yaraguhamagaye. Hari abantu benshi usanga bivanye n'amadini atandukanye badakunda kwemera ivyo bintu ngo Imana yaguhamagaye, ngo weretswe, ngo ibiki n'ibiki, ugasanga hariho abantu benshi batavyemera. Mbega Imana ihamagara umuntu gute? Iguhamagara mwizira ngo Joseline ukaca wita ngo genda uvuga ubutumwa, bigenda gute? Nk'uko kwiwawe uri mu muhamagaro w'ubujournaliste, urabona nubwo umuntu atubwira ibimeze gute, wumva ushaka gukora iki gikorwa nyene cy'ubujournaliste. Nuko nyene iyo umuntu ari mu muhamagaro ikintu araciyumvamo kimubamwo, nta muntu amutegeka kugikora. Iyo umuntu ari mu muhamagaro rero ico kinagikora. Nk'akaroro je kare numva ikintu nshoboye ari kuririmba, ko nari n'umuririmbyi, numva ndabikunda cyane nkaja no muri studio. Ariko igihe kigeze mwe mu Imana arambwira ngo we nturi umuririmbyi, ahubwo nagushizeho kugira ngo umenye kuririmba uvyigisha abandi, ariko igikorwa ufite nico kwigisha abantu ubutumwa bwiza. Ivyo maze kwakira iryojwi kuririmba nagiye ndabija kure cyane, nsanga ndi muri ubwo buryo bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Rero ubu nta kindi kintu numva mu buzima bwanje, mpagaze mu isoko, mpagaze aho ndi hose, numva nshaka kuvuga ubutumwa bwiza. Urakoze Pasteur, uvuze ati igikorwa umuntu aba arimo n'umuhamagaro. Je shobora kuba no munsi ndi mu muhamagaro wo kuba ndi umujournaliste kubera yuko nshaka amafaranga, shaka nkore boss ampembe ukwezi guheze. None nawe kuba uri mu muhamagaro wo kuba umuvuga butumwa w'ijambo ry'Imana, uri kukorera kugira boss azoguhembe, uri gukora ushaka iki? Kuko muri kino gihe ubuzima bwarazimbye, umuntu wese akora ikintu kugira ngo agikuremo ibyo mubeshaho. Shaka ndakubaze none na mu muhamagaro w'ubupasiteri inyungu ukuramo uhembwa nande, ubufasha ubukurahe? Inyungu ya mbere mfise sinakubwira ngo nta nyungu ndabibonamo, ndabibonamo inyungu kandi ikomeye cyane. Icya mbere nuko ndiko ndakora ico nahamagariwe gukora. Ico no kuvuga ngo umubosi wanje ari we muvyeyi wanje uhoraho Imana azompemba kandi azobimpembera. Ikindi naco nguma mbona umugisha uva ku Mana igihe cyose mu byo ndiko ndakora byose, nguma mbona ikiganza ciza c'Imana. Niyo mpamvu nshaka kubwira ngo ibyo ndiko ndakorera Imana ndabibonamo inyungu, kuko ibyo nakoze kera ataco byari bimaze byose nabibonamo ubuhombe. Pasteur, tibyo yakoze kera abibonamo ubuhombe. Kera wo ducira ku mayange, kera nibiki wakoze ubonamo ubuhombe? Wo warigeze kuba umusambanyi canke umunywanzoga, umunywarumogi n'ibindi? Sinagiriwe igihe nk'ico cyo kunywa urumogi canke ibindi bintu, ariko ivyo nakoze byatari byiza imbere y'Imana biriho cyane, kubesha, gutukana, kugwana, ko narakina na karate, wasanga ibintu nk'ivyo bibamwo. Rero ivyo ndashaka kubona ko bwari ubuhombe, kuko kare numva umenga ndakomeye cyane, ariko uno munsi nibona nk'udakomeye, kuko
si jewe niganza. Pasiteri, hari ibintu byinshi dukunze kubona kuri rezo sosiyo kandi bikorwa n'abapasiteri mu mashengero atandukanye. Hano mu Burundi biriho, muri Tanzania, cyane cyane muri Afrika. Ugasanga umupasiteri ariko arasigura abantu bahezagiwe, hageze mu mwanya sinzi nimba bavuga ni umwanya wo kuvugishwa. Si wewe uvuga uko uwuzi je mfise ubundi. Menga ngo ni umwanya wo kuvugishwa, nimba ari umwanya wo kuja mu mpwemu sinzi, ugasanga nk'uku jewe nje ndiko ndacumbagira banzanye ku nderuzo banteruye shitse imbere zawe urankoze ko uvuza amajambo angahe canke harabo mbona basukana kwa amazi, harabo mbona ubu hari n'ibyo nigeze kubona hari n'ibyo nigeze kubona bacisha umuntu mu muriro akawusimbuka akavamo ari muzima. Pasiteri, twashaka uduhe umuco by'ukuri kuri ico kintu kuko ni ikintu abantu bakunda kwibaza ati mbega ubwo bushobozi abapasiteri b'iki gihe bafise n'ubushobozi buvahe. Harabibaza ko ubwo buva kwa shetani kuko biragoye gutahura ingene ushobora kuzana umuntu ari ikimuga hama umukoze kakaca bamuzima. Twashaka uduha umuco burya bushobozi mu bukura hehe? Ejo ndacishura mu buryo bubiri. Ari wavuze ngo umwanya wo kuvugishwa, je naganda kubwiye ko ata mwanya wo kuvugishwa uhari, ahubwo umuntu afise mwemu yera umwanya wose arashobora gukora ico mwemu yera mubwiye. Hama icerekeye ubushobozi abantu gusengerwa bagakira kugirane, nagwa mvuge ngo vyose n'ubugombe bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana, kandi ni rya jambo nakubwira ngo igihe ubushobozi bw'Imana buriko burakora hariho n'ubushobozi bwa Satani buza kuyovya abantu bukabayovya muri ubwo buryo. Ico nizera nuko Yesu Kristo akora ibidasanzwe, agakiza abagwaye, akamugurura bamugaye. Rero muri make nta muntu yobijana ko amajambo menshi. Iyo umuntu asengeye umuntu agakira agavuga ati mu izina rya Yesu bohoka, umuntu akabohoka, nivyo gushimira Imana. Kandi n'abanyamareba nabo bikikamwe nyene, nkuko mu gitabo hariho bari Yesu Yusito, hariho na Yesu Kristo. Bari Yesu ukurikiranya amateka yiwe urashobora gusanga yari umunyamareba yagiye kwihisha mu bwami aca yitirirwa kugira ngo imitima y'abantu ayitware. Reka rero dufate ko no mu nsengero hariho abantu bari Yesu, ariko abakoreshwa na Yesu Kristo bariho kandi babikora by'ukuri atabundi bushobozi bw'imwemu z'umwijima. Bafata umwanya wo kwisonzesha no gusenga Imana ikabakoresha. Amen. Pasiteri, ni kuvuga abakristo byo tugora kumenya ninde pasiteri akoresha impwemu y'ukuri, ninde pasiteri akoresha impwemu y'umwijima. Kuko turavye nko muri kino gihe ntiwozana umuntu wawe yaremvye ngo pasiteri amukore ko acakira ngo ejo wanke kugaruka gusengera hahantu. Rero ivyo tubona umenga ni bimwe mu biriko birayovya abantu benshi, kuko umukristo canke se naho atoba ari umwizera vyomugora kumenya ninde pasiteri ariko arakorera mu kuri. Woshobora gufasha abariko baradukurikirana kumenya inzira bakwiye gucamo muri kino gihe hari abavugishwa n'Imana benshi? Inzira ya mbere umuntu wese agomba kumenya nuko ikiremwa muntu cose gifise agaciro imbere y'Imana. Yaba pasiteri, yaba mwarimu, yaba diakoni, yaba uwo muntu nyene afise agaciro imbere y'Imana. No kumenya ko ikintu cose Imana ikoresha umuntu wayo. Mvuze umuntu wayo no guhera kuri pasiteri kugera kuwo wise umukirisu. No kuvuga abantu bose Imana yashaka kubakoresha. Ikindi naco abantu bagomba kumenya, umukristo agomba kumenya kwisomera ijambo ry'Imana, akamenya gusenga, gufata umwanya wo gusenga, akisonzesha. Ubwo buzima maze kububamwo no guhimbaza Imana, nta kindi kintu no murangira gikomeye yico. Igisigaye nuko atahurira ijambo mwijambo nyene. Nayo kuguma igihe cose ngo ngende bamvugishwe ko umuntu ndamufata nk'umuntu ataranahinduka, basa n'uwuje kuragutsa. Wewe uje gusenga ngo ngende bamvugishwe ko misi yose bamvugishwe ko, umva ubugiye kuragutsa. Ariko ufise ijambo muri wewe, ukaba ufite amasengesho muri wewe, ukaba wisonzesha, ufata n'umwanya wo kuninaza Imana, ubuzima bwose Imana ikorera bo mwite abapasitori b'ibihangange, nawe ushobora kubugushiramo ikabugukoreramo.
Pasiteri araduhaye umuco yuko umuntu wese arakwiye gusenga ugafukama ukabwira Imana ibibazo byawe atari kwa muzinduka ngo ngiye kwa pasiteri runaka niwe numva akora ibitangaza niwe akiza abantu niwe amezuku. Hari igihe uzofata akayira ngo ni kubera wabonye akora ibyo bitangaza ugasanga ukurikiye inzira y'umwijima izokubuza kugera hehe iyo wipfuza kugera. Murumva rero yuko turarikirwa gusenga umwe wese agasenga yizeye irya Mana ariko arabwira yuko yumva ibibazo byiwe byose. Pasiteri, hari ikindi kintu abantu bakunze kuvuga kuri mwebwe abakozi b'Imana, mbe kuri ino shengero ryanyu mwaba mufite icyumba cy'amasengesho? Twebwe igihe wazane waza ko atacumba wabonye, hari ibiro hari n'urushengero. Twebwe turafata umwanya wo gusengera hamwe nk'ishengero. Uvuze icumba sinumva ibyo uvuze. Twebwe dufata amasengesho y'ishengero. Uvuze icumba sinumva neza. Hariho icumba cyitwa icumba abantu baguma indani mu cumba canke nsobanurira ico uvuze. Ikintu mvuze, hariho amashengero canke abakozi b'Imana usanga mu ngo zabo canke se nko ngaha kuri eglise barubatse ahantu abagwayi baza bakamara iminsi babasengera, ugasanga baramaze nk'ukwezi indwi zibiri babasengera. Hakunzwe kuvugwa amajambo menshi muri ibyo byumba by'amasengesho. Ugasanga abakobwa baraza gusengerwa, abapasiteri barabashimye, babakoze ko ibintu bitari byiza. Rero muri make nibyo nashaka kumenya ko kuri ino shengero ryanyu ibyo bintu byoba bihaba canke se nawe hoba hari ico bizi ko ku bandi bapasiteri, kuko turakunze kumva n'abandi bakobwa babivuga ati je naragiye kwa naka aransengera hama bigenda uku. Eske uwo bubizi kwiki? Bo jewe urumva nimba yamusanze mu cumba nyene, urumva yamusanze mu cumba n'umuntu w'inyama n'amaraso wo mupasitori. None wamusanze mu cumba uri inkumi niwumva ko ugiye kumugerakeza. Ariko amasengesho twebwe twemera tubuzi nayabera aha mu rushengero ahanyene twicaye. Abantu bose baraza tukicaraho tukavuga ati samedi guhera saa 3 tuzoba twisonzesheje turiko turasenga Imana. Umukirisu wese nihabari hama nk'umurongozi ndashobora gufata amasengesho yiwanje mwibanga na madama atazi cyangwa uwundi muntu nkaba ndiko ndasenga, mfata umwanya mwiza wo gusenga kugira ngo ubwenge bwanje bube pose, nkora ikintu numva ko ndi pose. Indi navyo bango gusha mu cumba ngo ukwezi ya atari mu bitaro no umuntu amusengera akagenda. Kandi umuntu nibisanga umusengera ukwezi kose amezi abiri urimwo kwizera n'ubushobozi. Ijambo rimbwira ngo abigishwa ba Yesu Kristo aho baciye gusa uwo badasengeye kijya biti gituci kizunguzungu cyabo kimukoze ko yacakira. Netwe twa tubwira abantu ngo muze mujyame ngaha tukabagira ibitandi bitaro navyo byo biriko birakora iki. Umuntu yizeye ko akirira mu Mana no kuza kamusengera gataha mu rugo afise ubushuhe bwa malaria gafata n'umuti wa malaria byiza. Murakoze cyane kuduha umuco, kuko hariho abapasiteri usanga aciye abuza n'umurwayi ntuzosubire gufata irya miti yo kwa muganga uzohuruza ngaho iminsi yose tugusengere. Hariho n'abahapfira, hariho n'abaharembera. Ubushize hari ibyo nigeze kubona kuri Facebook, basanze muri ibyo byumba nyene by'amasengesho abantu baharembeye n'imishatsi batashobora kuja muri saro ngo bimweshe imishatsi. By'ukuri bakozi b'Imana murumva yuko hariho ibintu byinshi bibera mu isi kandi bitari byiza. Pasiteri yaduhaye umuco yuko dukwiye gusoma ijambo ry'Imana kandi tugasenga twebwe twenyene ubwacu tutagiye kuronderera hirya no hino. Pasiteri, nashaka ndakubaze akabazo gatoya, mbega mu buzima bwa misi yose wewe iyo ubyutse mu gitondo ukunda gukora iki? Mu buzima bwa misi yose iyo mbyutse saa 9 nja nsenga, mejeje gusenga isaha imwe nca nugurura akaradiyo kanje nkaca mvuza uturirimbo duhimbaza Imana. Aho abasigaye ko nja muri eglise gusengana n'abandi mu gitondo, nsubira inyuma mfata icayi nta bindi. Nta kandi kazi inyuma ya bino bikorwa by'ishengero, nta kandi kazi usanzwe ukora? Akandi kazi nsanzwe nkora sindagaha inguvu nyinshi, ndakora akazi ka business ariko atari cyane. Urakora akazi ka business, mbega muri ako kazi ka business n'aka kishengero nakahe kagutwara umwanya munini? Akishengero none ishengero riraguhemba? Mbo mu bisanzwe niyo mpamvu wansanze hano kuri eglise
fashe umwanya wo gufata ibikorwa by'ishengero ndabiha umwanya munini cyane kuko nk'umupasitori igihe cyose mba ndi ku ishengero rirafite uko rinyitwararika. Murakoze mbe pasiteri ko nkunze kubona ndicari muto mu bintu by'ijambo ry'Imana nta byinshi menyereye, nkunze kubona iminsi yose ku munsi wo gusenga abakristo baratanga amashikanwa, abantu benshi bakavuga ngo arya amashikanwa dutanga aribwa n'abapasiteri. Twashaka kuduha umuco, arya amashikanwa dutanga aribwa n'abapasiteri, muyakoresha iki, abitse hehe, murayashikanira Imana, bigenda gute? Arya amafaranga ntituyashikanira Imana, ahubwo abantu bibaza ko arya abapasitori naho nyene barahihendera. Urabona ahantu twicaye muri eglise hari amatara, kandi amatara araraka. Ishengero riba rifise n'umuzamu ahembwa ku kwezi. Izi ntebe ivunitse dukenera kugura nshasha, aya masupika hiye dukenera kugura nshasha, mikrofone. Urumva amafaranga aza abaje nkayaje kubikwa kugira ngo azaragura ico kintu. Nk'ubu waje ngaha dufise ivyuma vyahiye batuzaniye devi ababikoreramwo bakeneye amafaranga. Rero kandi n'abantu babona abantu bashikana ngo barashikana amafaranga menshi ngo ibiki, abantu bafite nta mafaranga menshi bafite yo gushikana. Ushikanye 1000, ushikanye 5, ushikanye 500, wumva hagize pane nk'icuma c'ibihumbi 200 muzoyaronka ryari? Ico naco baze barakiyumvirako. Tugomba turangize ikiganiro cyacu pasiteri, akajambo kanyuma ngomba kukubaza. Muri make woshobora gutanguza igikorwa cy'ubupasiteri ugashinga ishengero udafise umutahe, udafise amafaranga? Ego. Ubigenza gute ko byose iki gihe hari amafaranga kugira ushobore kwegeranya abantu baze gusenga, uronka ikibanza, uronka intebe, canke bisaba ubufise umuntu agufata mu mugongo kuko mwavuze ko ngaha namwe mwafashwe mu mugongo n'abakoreya? Nagomba ndaguha akarorero ko umunsi wagiye Nyanzarake uzubaze tanu hari ishengero y'intumwansha, bazoyikwereka ifise amashure ya etage, ifise uburyamo bwakira abantu bashika ku 500 b'abapasitori. Ariko nkweretse amafoto ngene twahatanguye ushaka ucyo twenga. Twatanguye turi abantu 3 turi muri uwo muhamagaro nyene, tugasengera ahantu tukagenda tukamwa abana tumoye bakaza gusenga. Muri ico gihe duhaguruka tuja kuvuga ubutumwa, abantu baraza mu nyuma tukumva umenga twokotiza tugura ihema 20,000, twongera kwiyindi turagira ibiti. Mu nyuma abantu ko bagenda bajya dushira hamwe, tugera ahantu dushika tuja kuronka abantu badufasha, twagize urufatiro. Rero buri kintu cyose ugishize mu muhamagaro ugira abagushigikira. Murakoze, twashaka ugira akajambo ubwira bariko baradukurikirana kugira ngo dusozere kino kiganiro, tunabashimira ukuntu mwatwakiye, tunabashimira n'ukuntu mwaduhaye umwanya mukatwishura ibibazo byose twababajije. Ndabashimiye cyane. Ubwa mbere mwebwe mwatwiyumviriye ko namwe kuza hano muri Joonim Church. Nongere nshimire iyi TV, kandi mwizina rya Yesu Kristo iterije imbere, mushike ku bintu byose mukeneye. Abakunzi bayo n'abandi bataraba abakunzi bayo muze muyishigikire ku bwinshi. Natwe nka Joonim Church turayishigikiye cyane. Umwami Yesu abahezagire. Amen. Bakunzi ba Mijo Talent TV, nizera yuko mwahezagiwe, nizera yuko mwumvise byinshi, nizera yuko iki kiganiro uwagitanguye akagirirwa ubuntu bwo kukirangiza hagira ico kimwigishije. Reka dushimire mwege mwese mwariko muradukurikirana, reka dushimire mwege mwese mwafasha akanya ko kutwumviriza, dushimire kameramani wacu reka yadufatira amasanamu, nizera ko yabikoze neza cyane. Kuri mikoro mwari kumwe na Jenyene Joseline Irankunda. Murakoze, mugira umugisha, mwubahwe. Bye bye naho utaha.